Tom Byabagamba yari umuntu ki? Tom Byabagamba yari umwe mu basirikare bakuru b'u Rwanda. Yamenyekanye cyane kuko yigeze kurongora ingabo zicungera umutekano Perezida wa Repubulika zizwi nka Republican Guard. Yavutse mu 1967 kandi yari umwe mu basirikare bari ku rugamba rwa RPF Inkotanyi rwatanguye mu 1990. Inyuma yaho RPF ifatiye ubutegetsi mu 1994, Byabagamba yabandanije kuduga amapeta mu gisirikare, anaba umwe mu basirikare bari bashinzwe umutekano wa Perezida Paul Kagame. Mu 2003 yagenye kuba umukuru wa Republican Guard, igisata ca gisirikare kidasanzwe kijejwe gucungera umutekano wa Perezida n'inyubakwa zikomeye za leta. Aya mabanga yamazemwo imyaka myinshi imbere yo kuja mu butumwa bw'ishiramwe mpuzamakungu muri Sudani y'Epfo. Aha ni naho habaye intango yuko ubuzima bwa Colonel Byabagamba buhinduka cyane, kuko bimwe mu byaha yagirijwe bivugwa ko yabikoreye muri ico gihugu. Mu kwezi k'umunani mu 2014 yarafashwe afungirwa hamwe na muramuwe Frank Rusagara yahoze ari Brigadier General, hamwe n'uwahoze ari umusirikare w'ipeta rya Sergeant yitwa François Kabayiza. Byabagamba yagirijwe ivyaha birimwo gutegura imidurumbanyo n'ubusotoranyi bifise intumbero yo kugarariza ubutegetsi, harimo kandi gucafuza isura y'igihugu na leta, hamwe no guhisha ibimenyetso. We yabandanije guhakana ivyo vyaha vyose. Mu kwezi kwa gatatu mu 2016 sentare nkuru ya gisirikare yamuhamije ivyaha, imucira urubanza rwo gupfungwa imyaka 21, yongera inamwaka ipeta rya Colonel. Byabagamba yarunguruje. Mu kwezi kwa 12 mu 2019 sentare y'iyungururizo yagumijeho icemezo cyo kumuhamya ivyaha yagirizwa, ariko igabanya igihano yari yahawe cyo gufungwa imyaka 21 imucira imyaka 15. Urubanza rwiwe rwabandanije kubamwo impari. Amashirahamwe yaharanira agateka kazina muntu harimo na Human Rights Watch yavuze ko urubanza rwiwe rutabaye mu muco, bafatiye ku kungene rwagenze n'ibivugwa ko yaborejwe igufa hamwe n'ihindagurwa ry'ivyabona. Umurwi wo mwishiramwe mpuzamakungu nawe waravuze ko ifungwa rya Byabagamba na Rusagara ritakurikije amategeko mpuzamakungu. Byabagamba yaramaze imyaka 12 yose ari mu ibohero. Mu 2020 yongeye guhanishwa iyi n'imyaka 3 y'igifungo nyuma yo guhamwa n'icaha c'ubusuma yakoreye mu ibohero, icaha we yahakanye. Urupfu rwe rwatangajwe n'umuryango wiwe kuwa 25 z'ukwezi k'umunani mu 2026. Umuvukanyi wiwe David Himbara yavuze ko bari mu gahinda n'akababaro kenshi ko kumenyesha urupfu rwa mwene wabo Colonel Tom Byabagamba yapfiriye mu ibohero mu Rwanda. Avugana na BBC yavuze ko umuryango wiwe utazi icishe murumuna we, kuko ata muntu n'umwe yari yemerewe kumuvugisha muri imyaka yose.